bari makapi atacomwa kwa jina la Yesu. Ube warakijijwe neza imisi ni mibi, harageze ko ingano zimburirwa mu kigega umuguruka nawe uje hariya kumurira. Gasanga wewe wumva ugendera mu bintazi imisi ni mibi, agakiza ntuzogashikanwamwo neza na so canke na so wanyu. Agakiza nagakiza gakomoka kuri Yesu Kristo. Mu misi y'iherezo abari imbere bazosubira inyuma, mu misi y'iherezo abaguye bazovyuka, mu misi y'iherezo hazoba kureka Imana, ariko wihangana agashika kw'iherezo azokira. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Mu misi iheze twari twababwiye ivya wa munyagihugu yariko aratabaza avuga yuko umwana wiwe yagonzwe akagongwa n'imodokari ya Pentecote, akaba rero yariko asaba yuko yotunganirizwa. Bamwe muri mwebwe harabanditse bavuga bati niyo uwo munyagihugu yatunganirizwa tuzoba turaha. Erega biri bugende uko wampaye inka, umunyagihugu gushika n'ubu ntaratunganirizwa, aguma yiruka asubira yiruka ava ngaha aja hariya, yarabuze ikimutunganiriza gushika n'ubu. Ariko rero hari haho ngera jewe ibintu bikancanga. Abakozi b'Imana ba kino gihe sinzi ko basigaye batubwira ijambo ry'Imana ngo rirabe twebwe gusa, mugabo bobo ntibarabe. Ubu sigaye niyumvira none abakozi b'Imana bo mu Burundi nukuvuga ngo kino gihe basigaye bigisha nuko hasigaye igihe gito kugira ngo tuje mwijuru. Basigaye bigisha ivy'ijuru gusa, ivy'impemu gusa, mugabe ivy'akarenganyo ntibavyigisheko. Akarenganyo akaba aribo ba mbere bagakora, bakaba aribo bantu ba mbere baticisha bugufi, bakaba aribo bantu ba mbere bagara ku banyagihugu, bakaba aribo bantu ba mbere batumviriza abagorwa, bakaba aribo bantu ba mbere bafata nabi abakene, bafata nabi bantaho nikora. Aha rero nca niyumvira none iryo juru batwigisha ni juru rimeze gute? Iyo Mana batubwira ni Imana imeze gute? Aha rero niho bica bincangira nkabura ivyo arivyo. None Imana yacu ni Imana yemera akarenganya? Ni Imana idutegeka kutumviriza abantu bamerewe nabi, abantu bariko baratwitura? Kumbure uwo wabitahura kunsumvya yompa umuco kabisa, kuko jewe sigaye nshika ahantu bikancanga. Ariko ntaco, reka tubanze twumvirize ubutumwa bw'umwungere w'ishengero rya Pentecote rya Bujumbura. Maze Yesu abarira ishengero n'abigishwa biwe ati abanyabwenge b'ivyanditswe n'abafarisayo bicaye ku ntebe ya Mose, nuko ivyo bababwira vyose mubikore muvyitondere, ariko ntimukurikire ibikorwa vyabo, kuko ivyo bavuga atari vyo bakora. Nimuvuge muti amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana umengo rirasiguye. Imana itubabarire cane ivyo tuvuga bijane n'ivyo dukora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimuba bumva ijambo gusa, ariko muba abakozi b'ijambo. Voilà, mukora ivy'iryo jambo rivuga. Umukozi w'Imana rero tumushimire kuri iri jambo, nako umwungere wa mbere w'ishengero rya Pentecote ry'Ubujumbura tumushimire kuri iri jambo. Reka rero tugaruke kuri ya dosiye. Uwo munyagihugu twarababwiye yuko umwana wiwe yagonzwe n'imodoka. Iyo modokari agiye kuraba muri obere bamubwira bati iyi modokari ni ya Pentecote, naho yadandajwe ntiharaba transfer, iracari kuri Pentecote. Uwo munyagihugu niko kwitura igipolisi.
baramwandikira avis de recherche ayitwara muri Panekoti, mugabo nta kintu na kimwe vyavuyemo. Kandi imodokari bigaragara yuko hataraba transfer, ni ukuvuga ngo imodokari bigaragara yuko ikiri mu minwe ishengero rya Panekoti. Uwo munyagihugu rero yaragwatirije agatongo kiwe kugira ngo ashobore kuvuza uwo mwana, ni ukuvuga ngo amafagitire twarayaberetse. Uwo munyagihugu agasaba gutunganirizwa kugira ngo agatongo kiwe kagaruke, hanyuma n'uburyo yakoresheje utudeni yasavye atwishure. Ariko kuva kiriya gihe gushika ubu uwo munyagihugu yarabuze uwo yitura ashobora kumutunganiriza. Hanyuma rero urazi ko wigeze kuba umbaza uti bigeze he, ntako biragenda kuko n'ubu baracanjuragiza. uwo peje ntakirashima kubivuga ko ugenda none ntakiri karamfashe. None ko nabati mfatira abo bantu ntabamfatire kandi yarumvise ko imodoka yari ikiri yagize Panekoti. Kino ntakiri karamfashe. Ego nukuvuga ko na n'ubu kuva aho opeji yavuze ati aramfashije yansore mutahe ndaje muri obeyere, maze gushika muri obeyere barambwa ati imodokari iracyari kuri egize Panekoti yo kunahangwa, ahubwo nibareke kujuragiza nibaguhereza ibyo wakoresheje byose, baguhereza ibindi shaka babaro, hanyuma niba umwana atarakira bamuvuze akire. Ego je cyo saba sikindi nibansubize ibyo nakoresheje byose, bampe n'indishyi y'akababaro. Icyo ndiko ndasaba parasere yanje iguye mu gahinga, abana banje bari baricwa n'inzara, nagira kingo na rugero sinzire icyo banshakako. Nimba bavuga ati tunde kuja muri za sentare, genda bino ni hatari kuko cyese lebona neza. None abantu bamaze kumva yuko icyaha kibagira ntibashake kuntunganiriza. None iyegereze Panekoti yo kunahangwa indondera kwiki, ahubwo niba barabe bantunganirize, banyarutse bantunganirize. Yewe icyo nsaba nuko bonsubiza uranje twose nakoresheje, amadeplacement yose nakoresheje, ibintu bigira ngo biriko biragwa mu madimilyo kerke. Uvuga ko rero nibagerageze bantunganirize, parasere yanje igaruke, bampe n'indishyi y'akababaro. Umwana wanje ijisho ubu ntirikanura, yahevye ishure kubera ko ijisho ridakanura. Amenyo atatu yaravuyeyo, umushono bamushonye mu nda, n'ubura muvyuka ukamurya, nuvuga yuko umwana atarakira neza. Ahubwo nibangerageze bamvurize umwana, hanyuma bampe ibyo nakoresheje byose babinsubize, bangarurize n'ipurasire yanje, kuko n'abandi bana bariko baricwa n'inzara. Nibagerageze rero bantunganirize, je sinzi icyo barondera, sinzi icyo banshakako. Kesawa nta kindi ndiko ndasaba, nibampe ibyo nakoresheje byose, mongere bangaruze parasire yanje, mongere bampe n'amadeplacement yose. Niwamugwajije yakoreye amafaranga, yagiye kwa muganga, yahora aronderera abana, yicaye ukwezi n'inusu kurenga. Nibagerageze rero bantunganirize, kuko batantunganije nabo menga si byoroshe. None ngwe mu bana kandi utwo nariko ndikorako, nibantunganirize, nibarabe bantunganirize. Ariko nk'abasenzi nk'abagiye tubona ati n'abasenzi bakaba bariko barashaka kundira mu meshi. Je sinzi icyo bariko bararondera, sinzi icyo banshakako. Nibarabe bantunganirize by'ukuri, ndiko ndabivuga uwo ari we wese ariko arabyumva, nimba ari impanuro abahereza nabaha impanuro, hanyuma bantunganirize. Je nicyo ndiko ndasaba, nta kindi saba. Murakoze. Ibi bintu rero bene data je bisigaye bindengera, sigaye muri ukuntu no bivuga, sinzi ko ari uburyarya, sinzi yuko ari amaronko menshi. Mbere niho nagize komantere mvuga nti ebagabo, ntibi bintu by'amamiliyaridi n'amamiliyaridi naho biriko birubakwa, umunyagihugu mutoya wo muri Panekoti bizomufasha iki? Abandi bati we ntiwumva twama tuvuga yuko uri umwansi w'igihugu, ivyo ni terambere bibonekesha neza igihugu. Ubu naho bariko barubaka igihugu uriko uravuga ivyo uvuga,
umviriza rero umunyagihugu aya ariko arabona kandi amamiliyaridi ariko arinjira. Dufate ko uyu munyagihugu ari umupantekoti biriko birashikira, mwumva byo bari biki? Ariko naho atoba ari umupantekoti ni umurundi. Kira noneho sinzi idini arimwo kandi ivyo sivyo vy'ingenzi, igikuru nuko ari umurundi. Murumva rero vy'ukuri ko ariko ararenganywa kandi uburyo yatanze ntiburiko buraza, ariko ahubwo akubitako n'ubundi yiyunguruza arondera ibinabiriya ava hasubira hariya. Abandi nabo ngocwe bariko binjiriza amamiliyaridi gusa. Iyi ngendo si nziza, iyi ngendo yo kutumviriza abantu si nziza, iyi ngendo yo kureka abantu bantaho nikora ngo bagume bamererwa nabi si nziza. Leta iriko ifasha iki uyu munyagihugu? Abarongozi ba pantekoti barashobora gukomantaza imitima gushika hose. Inzego za leta yaba obe igipolisi bagira bati wewe uriko urarenganywa. Mugabe igitangaje nta bubasha nta bushobozi bafise bwo gufata abarongozi ba pantekoti ngo babatumeko baje mu gipolisi muri peji canke baje imbere ya sentare babisigura. Ubwo bubasha ntabwo bafise. None umunyagihugu mutoya mu Burundi azoteba atunganirizwe nande? Iki ni kibazo mbajije uwo ari we wese ariko arakurikirana kino cigo. Ndasubiye gutera kamo ababijejwe. Ibi bintu n'ukuri birateye isoni. Nteye kamo igipolisi, nteye kamo umushikiranganje w'ubutungane, nteye kamo na nyene icubahiro umukuru w'igihugu bagerageze batunganirize uwo munyagihugu, kuko amarira y'uwo munyagihugu ntanezera Imana. Imana izohava ishika ahantu igira iti ntibishoboka yuko abantu banje baguma barira nk'uko. Kandi umukuru w'igihugu arabizi, arazi neza yuko abanyagihugu batuntuye bagowa ikivumvu kubera ubutungane. Kubona abarundi bantora bakashira imbere yabo ngo ndabarongore, ngasanga nta komine nimwe buzemwo n'imiburiburi abantu 50 bariko bararira, barizwa n'iki? Ubutungane. kuko n'ubu baracanjuragiza. Opeje ntakirashima kubivuga ko ugenda none ntakiri karamfashe. None ko nabati mfatira abo bantu ntabamfatire kandi yarumvise imodoka hari ikiri yagize panekoti. Kino ntakiri karamfashe. Ego nukuvuga ko na n'ubu kuva aho Opeje yavuze ati aramfashije yansore mutahe ndaje muri obeyere, maze gushika muri obeyere barambwa ati imodoka hari iracyari kuri egize pantekote yo kunahangwa, ahubwo nibareke kujuragiza nibaguhereza ibyo wakoresheje byose, baguhereze n'indi shaka babaro, hanyuma niba umwana atarakira bamuvuze akire. Mbwira umukuru w'igihugu wacu biki wogira iki? Na cyane uzirikana neza icyo ujejwe, uzirikana neza icyo ujejwe, ugaza usanga bose bariko bararira. Umuto akarira, umukuru akarira, bose bakarira. None icyo gihugu guhera ku mukuru w'igihugu arira, umwene w'igihugu akarira, umunyamahanga arakeneye Burundi akarira, icyo gihugu ni cyahere kandi arira kubera ubutungane. Icyo gihugu citwa ngwiki? Muvuge namwe icyo gihugu ingene citwa. Umukuru w'igihugu yarabajije ati icyo gihugu cico kwitwa gute, kimeze gute? Voilà, ntimwibagire kugira subscribe. Imana mwese nibahezagire, reka twibananirize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kazi. Imana kandi iturinde akarenganyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo tuvuze ngo ntiturabacumuzi twaba twise Imana umubeshi. Rero naho bigoye murakwiye kugira eforo kugira ngo ivyo mwigisha namwe muze murabigendera, muze muratwereka akarorero keza. Ntimuhave muvuga vya bindi
ngo murumvirize ibyo tubabwira ntimurabe ibyo dukora. Oya, ibyo si byo. Ahubwo twebwe abakirisu banyu dukwiye kubarabira ko akarorero keza, tukabona muri ko mugwanya akarenganyo, tukabona muri ko mugwanya amacakubiri, tukabona muri ko mugwanya ikibi cari cyo cyose iyo coturuka hose. Iri jambo ry'Imana ntitugiyobagize ngo muzobabonera kuvyo bama. Tugira amahoro ya Kristo, na jewe ndabubivye. Ndizera ko hatabura abafashwa, naho boba bake ntaco.